mu muziki rero dushaka turacagira harimaze iminsi hari ibintu bivumye cyane hari intambara mu gihugu kibanye cya Kongo n'u Rwanda bijya bintu shaka tubihuze na entertainment yo mu Burundi sivyo nanerewa ndakumva dushaka tubihuze na entertainment yo mu Burundi kera twarabona abaririmbyi biwacu mu minsi heze twabona abaririmbyi bacu bava ngaha mu Burundi buja tu Kigali Kigali tu buja canke buja tu Kongo Kongo tu buja uyu East waso turimo ya M23 kugwana na Kongo iki niki nike kintu nk'umusasanguzi wo tubwira bigiye kwica mu muziki w'u Burundi eske kwazo bwa mbere politique ni iki no shaka kudusiguri umuntu afite ubwenge ari yumva ati politique ni iki erega politique suko abantu baba bafuye amaraso ya sesetse erega rero nundi muntu yishwe n'umunani ukubera ko politique erega rero nundi muntu yateye ibituba vyase kumera kubera politique erega rero nundi muntu vyase kwagira théâtre aho hari muri ako kanya kubera ko politique natwe muri culture politique iriyo entertainment cyane gose aho hano bashaka dushira ufunguruzo cyane none nk'ubu unye ko inosbi wigoma yahora hano mu Burundi ubu mubwira ati ingo mu Burundi akwemerere bikunda afite umubabaro wabi wabo bapfuye nanubwo abakiriko barapfa bamwe sivyo none uno musi wobwira ko Fioromida ati ingucurarange ngaha mu Burundi uvuze concert ngaha mu Burundi mu gihe iwabo igoma bariko barafa ndiko mvuga nti mugabo ugiye kuraba ba PDG bari kwendi banani umuziki w'u Rwanda no wa Kongo udahari ese ku muziki wacu ni capable yo kwibeshaho birakunda mugabo birakunda mugabo ntidusubira kandi kuronka ba bantu muri secteur imwe bayafise urumva ibitego bizoba kandi tuzobikora kandi vyinshi ko hari abantu bahora bazana na Kongo bazana amadolari kuri none wari uzi yuko none hari abantu none bava mu zagoma bakaza mu Burundi kuza kuraba igitera mu cyumu artiste none bace none gashawa none atamafaranga hari tuko turabona ama media yo mu Rwanda ukuntu akora mwi propaganda ya M23 ko turabona ama media cyane ashigikira ubutegetsi yego aja ku matere turabona ibiganiro bakora na M23 zahehe bakora ibiganiro iki niki nshaka turi mu Burundi twebwe tubigeranye n'ibyi wacu rero ubona gute media zi wacu bicitse bikatubako zitari gupambana nazo reka ndakubwira ikintu cyumvikana mon frère turi muri politique ariko politique professionnelle iri muri ki muri culture okay abari nyo mu Burundi saba ntibaje muri politique bamaze kubibona abari nyo mu Burundi bande ntibashobora kuja muri politique mu gihe tubona mu Tanzania hehe na hehe abaririmbyi yo hageze amatora baririmbira mu president cyangwa bakarimbira umugambwe iki kintu gicukivuze none ni gute bazotwizera babatama bacu reka tureke kumediatiza cyane dufata ibintu tubigire binini kandi byari bitoye nta muntu numwe ntazo bakubeshi atari umugambwe nta numwe batakaje abafana ndakubwira problème toujours je ndakunda gutora amakosa media si media yose en général mugabo ni babo bamenyesha makuru bari muri secteur y'abo artiste none kubahereza ijambo bayakugira imana bare wose ngenda ku mana bajaminani bagatogwasa bande ukunuku hejuru makuru mu Kirundi none kubera iki mutohereza ijambo umuririmbyi akavuga iri mubakiye gutuma yaririmbye indirimbo y'umugambwe urumva nk'umuririmbyi ndagakaranga hancangaruka aho nyene irifo nibahereza ijambo bavuga media zari zihari ariko igihe baririmba abantu zari zihari imana oya sico kimwe n'ubu bari asa ibintu byaramaze guhindura no guhinduka twebwe rero muri faze yacu ndibuka umunyesha makuru benshi batakunda kuvuga umugabo yaragumirije runini yitwa Amiskiata yakora Bonesha FM Miskiata c'est très professionnel Amiskiata baramukritika ngo umuswahili bakamuvuga cyane ndibuka Amidu Hassan ndibuka DJ Rafa ndibuka umuyobozi atwara iradio RFM externe mubona ndibuka ba Edwige Mbonima ndibuka ba Kirombo ndibuka ba Innocent Valentin baragerageje mu gusunika Patrick Page niyo nkuru barasunitse cyane so rero ikintu cyahindutse ni iyi réseaux sociaux uno munsi ndashobora kwiyumvira ngo gira nkora ikiganiro
kirabwe n'abantu bakeyi ni igihumbi kandi nkabona ati carabwe n'abantu igihumbi ariko twebwe siko byari bimeze icyo gihe musanzwe umuziki w'ubu uroroshe cyane umuziki w'ubu uroroshe gose Hello guys, mumeze neza. So ni Link Arlen Alou comme d'habitude Miss Musari gwamenye musumena amaso y'inyana. Ya imbere yacu murabona numvuga ko ari umwe mu legends inararibonye niko no rivuga mu muziki w'u Burundi. Yes. Behind the camera turi kumwe na Liam Promoter. So guys, no musene special. Mwakira umushitsi. Tubanze kwanza tubibwire. No musene special day. Je ni Liam Promoter behind the camera sinigera mboneka. Ndi kumwe ngaha na Miss Mafyeli. Yes. Mukobwa wanyu mwemera mukunda mwahaye amahigwe. Yes. Nawe ahitamo kutabamara amazi. Kabisa. Niko vyari. No twatumiye inararibonye mu muziki w'u Burundi. Yakoze vyinshi afite amateka menshi yabaye umuraperi. Yakoze vyinshi muri industry ya 257. So araza kubidondora twe ntitumuvuga ko twe turamuzi. Reka kwanza mudufashe tumwakire n'amashimeje menshi cyane. Aho bawicaye ho. Amayidondore. Karibu turakwakiriye. Ndabashimiye cyane viva mutima mugabo kandiga kubw'icibahiro cyanyu mu bibaza byanyu Imana bateresemwo reka vuga ati rero Imana bakomeze mugabo kandiga n'abakunzi bino chan online yes okay abadukurikirana canke ababakurikirana aho bari hose ndakunda kuvuga ati nyimba iwanyu bwije twebwe iwacu bwakeye ariko nyimba twebwe bwakeye namwe iwanyu bwije kabisa rero ndabakunda cyane ndabishimira nkuko mwavuze ati ngo nidondore ni Kivodo Jean Baptiste batazira gato karakura Mr Barakora Burudika ngoma bada ngoma ni vyinshi sauti ya jogo kiganiro barakora kiganiro barakora ego kiganiro barakora kikubutsiki woguza kwisana ukigikora mu bisanzwe batuyigisha twebwe abantu bakuru canke abantu bato ntuzuve ahantu udasize ikintu bazokwibukirako ego nico gituma ukugiye kwama uri mu bantu ba mbere bagerageza kumenya televiziyo iri mu maboko y'uwanje ndayifise none shaka gusiga iki mbega abana bazomenya iki canke bazonyibukira kuki rero ivyo ni bimwe bigize bimwe nico gituma imyaka hafi 20 experience y'akazi mu itangaza bakuru naragerageje kuzana utuntu twinshi dushoboka tuzotuma nashaka n'abantu bibuka ati irega naka aka niwe yakunda kukavuga none nibona yuko tugitangura kuvuga ati gato karakura abantu ntibabitahura ico gihe none gato nikakuze gabagenzi harakuze cyane Dramati yaraje haraje mbidata haraza Natasha na Barabamba harasatbi yaraza urumva sivyo twarabaye nabo Emerson yaraje ya Jamari yaraje urumva kuko gato gakura Kivodo uri mu bantu bashize itafari ku muziki w'u Burundi tubivugane niwe muririmbyi wovuga mwaduganye ataranaduga umubona mwicizere abo twakuranye abo muri generation yawe nibaza ko amakuru nkaya anye uyakeneye ushaka amakuru nkaya uzubaze Mbidata ushaka amakuru nkayo uzuyabaze Emerson ushaka amakuru nkayo uzuyabaze Yuya Jamal ushaka amakuru nkayo uzuyabaze Natasha na Barabamba ushaka amakuru nkayo uzuyabaze Dramati ndibuka Dramati njya kumugira ikiganiro cyambe mawiwe antumye ko 2012 ari mama wagutumye ko ushaka amakuru nkayo onye uzuyabaze kiri kuwa kiri ushaka amakuru nkayo anyuzuyabaze Double J ngenda kugira interview bwa mbere kuri mwene wabo ariko mawe arambwira ati nuriye anye arabishoboye aho twari muri barakora me ivyo ni bintu tutashobora kwishima twe ngo dushiremo imbaraga cyangwa ingufu mugabo ni kubw'inema y'umukama no kwicisha bugufi mu kazi ka misi yose ayo makuru rero je sinovuga ko je mvuze
hari abantu hano hepfo muri commentaire boce bavuga ati bwana utanguye kwishima ariko reka twishime kuko Imana yaduhaye umwuka wo kuvugana n'abakunzi bakino kiganiro cyane. Kibodo turaho nyene dushaka utugeneralize umuziki wa kera n'ubu. Nibe bibazo mwahura navyo kera ubona ko kuko mwe muri abantu mwatumye umuziki aba iyi generation nshasha igera ahigeze ni mwebwe novuga ati ni mwitafari ni mwubatse no muziki nyuma yo kubaka mwaragiye nashaka ro generali twaragiye kandi ndiko ndakorana nawe niho turi ubwatsi burakura bukabusibundi cyumvikana uko wari uri kera se kubukiri kuko ubu bifise shingano nyinshi mu buzima ibintu bimwe bimwe wagiye uradoza siko biri cyo tubwira rero utugeneralize umuziki wa kera n'ubu nikiye kintu cyahindutse ku muziki w'ubu ikintu cyahindutse hahindutse réseaux sociaux cyo ni chambre kera réseaux sociaux ni media kandi komeye cyane twebwe muri epoque yacu nta réseaux sociaux yari ihari erega je ndibuka je nava mu kinama za kwandika message kuri mail yaho nza kuri Sibere mu Ngagara kugira ashobore kuronka ahantu ushobora kwandika message ishikira umuntu ari kure yanje me uno munsi siko bikimeze hasa ibintu byaramaze guhindura no guhinduka twebwe rero muri faze yacu ndibuka umunyesha makuru benshi batakunda kuvuga mugabe yaragumirije runini yitwa Amiskiata yakora Bonesha FM Miskiata c'est très professionnel Amiskiata baramukritika ngo umuswahili bakamuvuga cyane ndibuka Amidu Hassan ndibuka DJ Rafa ndibuka umuyobozi atwara iradio RFM externe mubona ndibuka ba Edwige Mbonima ndibuka ba Kirombo ndibuka ba Innocent Valentin baragerageje mu gusunika Patrick Page niyo nkuru barasunitse cyane so rero ikintu cyahindutse ni iyi réseaux sociaux uno munsi ndashobora kwiyumvira ngo gira nkora ikiganiro kirabwe n'abantu bakeyi ni igihumbi kandi nkabona ati cyarabwe n'abantu igihumbi ariko twebwe siko byari bimeze icyo gihe musanzwe umuziki w'ubu uroroshe cyane umuziki w'ubu uroroshe gose cyane aho kumbure naza kubashika n'ivyankundira muga ndibuka ko twebwe gukora ibiganiro ne byari bimeze gutyo twebwe waza wumva ko uri umustar mu gukora ikiganiro ari uko abantu bagwamagara bakakubwira ngo iki kiganiro wakoze no munsi cyamfashije ibi rero mwita uno musi ngo ni content ega natwe icyo gihe byari bihari byari biganiro yes ni content ya emission mugabo uno munsi mwebwe canke twebwe hakubivuga canke hakuvyandika dukoresha ajya masut ya burya muntu buto dukoresha kugira ngo twerekane abantu yuko baza kuraba ikiganiro highlight ariko twebwe siko byari bimeze hapana sisi ilikuwa ni kuikara waricara hasi ugashira umutwe wawe hasi nkorana nande kubereka ari uwo muntu shagushika kuki kubera iki abantu bashaka kumva uwo muntu eske twebwe media yacu izokunguka iki urabyo rero nuhe buryohe bwatakaye akanovera voila ko gutegura ibiganiro uno munsi umuntu arashobora gutegura ikiganiro afise urufunguzo kugurura isoko ryo kudandaza agashira mu rufunguruzo ati jengira ntugurure kugira abandi baronka isoko baronka akazi ijya miryango hakuyicamwo twe twenyenca tuyugara reka ndagwa karo gatoyi mu kwezi kwa mbere twarabonye umukobwa yavuze ati wakunda umutama mu rufunguruzo ni ki yashizemo urufunguzo ati jewe abana kama mbayiwe mbaye rero uwo mwanga nta mwanga erega ijya ni urufunguruzo yarashizemo kugira ama media adandaze mais aujourd'hui baragi baramukritika ayo maradiyo afise ayo manome technique muri za sense n'ahandi abamenyesha makuru batazi ibyo bariko ararondera mu itangazamakuru barakashije ijya nkuru y'ujya muntu barayikasa cyane
cyane ariko none ntibona yuko none yari source ko ari ufunguruzo wo kudandaza. Hari umumenyesha makuru yagiye ararondera neza yitonze ategura ikiganiro gikomeye kugira ujya muntu yuko we yishakira uwo mutama kuko abasore baheze none gashaho abasore barakinye nkajewe akarorero none wewe wonwa ikiyeri imisi yose ukagifiriti imisi yose urumva ukajya inyama imisi yose hanyuma ngo ugiye kugwana ingoma na Vietnam ku muntu amaze imyaka 10 yaranangiriye kuri Real Madrid na Barcelona. Biragoye man, biragoye cyane. Ivodo turi mu muziki rero dushaka turacagira harimaze iminsi hari ibintu bivumye cyane, hari intambara mu gihugu kibanye cya Kongo n'u Rwanda. Bijya bintu shaka tubihuze na entertainment yo mu Burundi, sivyo? Nanerewa ndakumva dushaka tubihuze na entertainment yo mu Burundi. Kera twarabona abaririmvyi biwacu mu minsi twabona abaririmvyi bacu bava ngaha mu Burundi buja tu Kigali, Kigali tu buja canke buja tu Kongo, Kongo tu buja. Uyu East waso turimo ya M23 kugwana na Kongo iki niki nike kintu nk'umusasanguzi wo tubwira bigiye kwica mu muziki w'u Burundi canke mu karere muri mani reka ndakubwira ukuri kw'Imana. Erega abantu barihenda ngo ivya politike ngo bitugane. Eske kwazo bwa mbere politike ni iki? Ntoja kudusiguri. Umuntu afite ubwenge ariyumva ati politike ni iki? Erega politike si uko abantu baba bafuye amaraso ya sesete. Erega rero n'undi muntu yishwe n'umunani kubera ko politike. Erega rero n'undi muntu yateye ibitiwa vyase kumera kubera politike. Erega rero n'undi muntu vyase kwagira théâtre aho hari muri ako kanya kubera ko politike. Natwe muri culture politiki iriyo cyane gose aho hano cyaka dushira ufunguruzo cyane none nk'ubu unye ko inosbi wigoma yahora hano mu Burundi ubu mubwira ati ingo mu Burundi akwemerere bikunda afite umubabaro wabi wabo bapfuye nanubwo abakiriko barapfa bamwe sivyo none uno musi wobwira ko Fioromida ati ingucu yarange ngaha mu Burundi uvuze concert ngaha mu Burundi mu gihe iwabo igoma bariko barafa deja ho munyi hose igoma gusa numvise n'imyerekano yarayibaye oye za Bukavu urumva biriko biragaragara erega buke tuzaba twisanga imico n'akaranga bidashobora twe kudutunga kubera ko aho tworondereye ari ahantu hariko bakajagari. Voilà aho nyene umuziki w'u Burundi tuvuye kugiye gupfa kubera ino ngwana. Umuziki w'u Burundi ntushobora kwibeshaho atangwa, ntushobora kwibeshaho twebwe abarundi nyene. Oya twebwe urumva reka ndakubwire shamani. Jewe no nantura niho narindi. 94, 95, 96, 97, 98, 99 niho narindi narabibonye. None gashaho akarorero. Umuntu yakoze concert ishoboka akarorero. Wacu nanambari hari. Lindira ndiko ndabikwereka akarorero. 93 Cedric Bangoni yavugije igiteramo cyanyuma gishoboka ico gihe 93. Mais place Cedric Bangi ko kuja muri Kongo none yaragiye muri Kongo yaragiye mu Rwanda. Yavuye mu Burundi direct yerekazina i Nairobi. Ahunziki byari ko biramba. Ariko haringa reka renda kubwisa rero. Indira gatoyi. Twebwe ico duhomba mu muziki w'u Burundi nikihe? Ntidushobora gutegura ibiteramo bizamwo abantu bose kuko abo bantu bose bo bijemo bamwe muri bo baragwaye. Turashobora gutegura igiteramo kandi kikaba irigane nyene bitango n'undi birabona Evan yasiga yaravugije muri FB. Ndiko mvuga nti mugabo ugiye kuraba ba PDG bari kandi banani. Umuziki w'u Rwanda n'uwa Kongo udahari. Ese ku muziki wacu ni capable yo kwibeshaho. Birakunda mugabo birakunda. Mugabo ntidusubira kandi kuronka ba bantu muri secteur imwe bayafise. Urumva ibitego bizoba kandi tuzobikora kandi vyinshi. Kubera ko hari abantu bahora bazana na Kongo bazana amadolari kuri. None wari uzi yuko none hari abantu none bava mu Zagoma bakaza mu Burundi kuza kuraba igiteramo cy'umu artiste. None bace bazaniki kuko na champagne muvyibuke ko ari umukongomani uwabo no twebwe mu muryango w'u Burundi niba agikoze ngaha mu Burundi nabo nyene bahari habaza sasa we PDG totoka wapi? Bana mboka twese hano
urumva ni probleme mwa ya finance y'amadolari ndo ifotena bitu birisha yumba urumva kubera iki nabo baduza amazu kubera yuko babishimiye ko imiryango yabo ibarungikira none gashaho none atamafaranga hari kivodo tuko turabona ama media yo mu Rwanda ukuntu akora mwi propaganda ya M23 ko turabona ama media cyane ashigikira ubutegetsi yego aja ku matere turabona ibiganiro bakora na ma M23 zahehe bakora ibiganiro iki niki nshaka turi mu Burundi twebwe tubigeranye n'ibyi wacu rero ubona gute media ziwacu bicitse bikatubako zitari gupambana nazo reka ndakubwira ikintu cyumvikana mon frère abamenyesha makuru mu Burundi barashafisa karanga mutima erega uri kwaraba ikintu rero ngaho erega inge gatoyi uri kwaraba media ingene zikora mu Rwanda biratandukanye na media ingene zikora mu Burundi twebwe sitopre turi hasi cyane ntidushobora no guhangana twe turi hasi ntidushobora guhangana erega mu Rwanda réseaux sociaux barayihaye secteur yayo no twebwe mu Burundi sense yaduhaye rije tugirako kuri réseaux sociaux nka jewe ndumenyesha makuru hariho ijambo ntashobora kuvuga kubera yuko ejo mu gitondo woca wisanga ikinyamakuru nkorera ko nk'iradiyo bagize alert ivyo bintu rero menyesha makuru wanyu yavuze ibinye kuri media fulani ivyo bintu nubona kari ngorane none turiko turiteza nubona ko ikibazo gikomeye yes rero jewe kintu niyumvira kuri jewe niyumvira yuko sense yofasha ikanyarutsa igashira amategeko ngenderwako no korohereza abantu bakora kuri izo sosio none akarorero Ndashaka gushigikira ngo vyagenze uko unye ngo vyatanguye uko nabo nyene igihe turi mu ngorane naboga ntibaje kudushigikira sivyo Dindira twebwe turi muri politique mais politique professionnelle muri culture irimwo divertissement sivyo advertise ekadukore twe rero advertise sivyo tuyikore sawa nega shangu tuvuze ngo uno munsi hariho festival dushaka gutegura izo huza abantu bo mu karere ka Afrika ubuseruko ubona twotumira abantu bigoma ntibikunda kandi urumva natwe twotumira abantu bibuvira basinusi barakubitana mu gitondo uku abiyoze kandi ntigikunda jenca nirabira za Kisangani za Kamanyora urumva hari inyuma bica binzimba rero omwe abo onda bakuremo muri liste rero ifoko tuba aba pro mugabo professionnalisme s'il te plaît ubwo mu Burundi ubwo ntizinanizwa bimeze gute erega kunanizwa nuko nyene kaka siriko nakubesha kunanizwa naho oya tarabaho umurongo ngenderwako umuntu akora kuri réseaux sociaux erega réseaux sociaux emeze nk'urutaro none uri kuragosora umuceri none umuceri amacenga y'umuceri ntajana n'ibikumwa vyayo hagasigara umuceri muzima uzibibaze abapoire kuri kaminuza y'u Burundi shazo kubwira icari cy'umuceri ariko nuko so dekare tubihuze na kuko no musi turi muri politique ariko politique professionnelle iri muri culture okay abari nyo mu Burundi ntibaje muri politique bamaze kubibona abari nyo mu Burundi bande ntibashobora kuja muri politique mu gihe tubona mu Tanzania hehe na hehe abaririmbyi yo hageze amatora baririmbira mu president cyangwa bakarimbira umugambwe iki kintu gicukivuze none ni gute bazotwizera babatama bacu reka tureke kumediatiza cyane dufata ibintu tubigire binini kandi byari bitoye nta muntu numwe ntazo kubeshe atari umugambwe nta numwe umva musanzwe tuvuge ko baratinya reka tuvugane ukuri tuvuge ko batinya reka tuvugane ukuri none kaminuza y'u Burundi ntiyatureze Ego. None muri kaminuza y'u Burundi hari umuntu atari umugambwe oya tuve hiyo muri kaminuza y'u Burundi tugere muri kaminuza yigenga ntabariyo cyane benshi nta muririmbyi atari umugambwe ni nkuko nawe mwene gihugu uri umugambwe tu utari mu mugambwe uzwi uri umugambwe wabigenga none mukombozi si umuririmbyi none yigenga yego hajya ugiye kwiyumvira buke cyane ukitonda ugashira ibyaro hasi ugashira hasi ibyaro chini hasi wazi cyatumye mukombozi avuga ngo je ngiye kwitoza amashinga ataka bigenga
erega ni kibazo gikomeye cyane. Kibazo gikomeye dufise. Twese rero abantu turi mu migambwe. Mu Burundi ufite akantu. Mu Burundi ufise akantu abafana yuko kandi byose no bita ku bafana. Baravuga ngo umuririmbyi etwari de centre yageze kubona ikiganiro pasi yakoze avuga ko abafana babahevye. Inyuma yo kuja muri CNDD guca amafaranga kuririmbira umugambwe uri ku butegetsi. Barabahevye. Ya bavuze ko yatakaje abafana benshi. Mu Burundi. Ngo wabaye umupolisi. Erega wazi igituma none batakaje abafana ndakubwira. Problem toujours je ndakunda gutora amakosa media. Si media yose en général mugabo ni babo bamenyesha makuru bari muri secteur y'abo artiste. None kuba hereza ijambo bajya kugira imana bare bose ngenda ku mana bajaminani bagatogwasa bande ukunuku hejuru. Makuru mu Kirundi. None kubera iki mutohereza ijambo umuririmbyi akavuga irimubakiye gutuma yaririmbye mu mugambwe urumva nk'umuririmbyi ndagakaranga hancangaruka nyene irifo nibahereza ijambo bavuga media zari zihari ariko igihe baririmba abantu zari zihari imana oya sico kimwe n'ubu ariko ndazigudongagurira sasebe none sasebe ntiyari sasebe yari hari ariko mvuga izo ni media reka ndakwereke rema ntiyari hari tuvuge kuri YouTube izimbuga ari ibintu zahinduye izima YouTube manini rega ibintu yako biraba niko bibera ku radio tutanguye gukoresha imbuga neza 2015 ifo kubitahura mo fete ni propaganda ibona ya M23 ndiko ndabona ku ma Facebook kuri za Twitter za hehe za YouTube niho hahiye nico gituma ingwano toroshe nico gituma rero bapasi nico kibazo bagize ariko pour le moment il faut duhimiriza abantu kumenya ko muzika ari politiki bakwiye kubijamwe bakwiye kwegera umugambwe uri ku butegetsi bagakorana sivyo kivoto apana uri ku butegetsi sitarishije onye oya ariko bakorane n'umugambwe wumva bifuza gukorana nawo wala erega je ndashobora kuba ndi umugambwe uri ku butegetsi ubundi akaba atari umugambwe utari ku butegetsi ariko mugakorana twe tukitwa barundi umwene gihugu kibaje mu migambwe none gashahu none je uwo mugambwe urige rusubira umwana wanje irumvikana oya mugambwe oya jeshigikira umugambwe uhereza ubugari umwana wanje ni media jeshigikira RFM akarorero jeshigikira radio kuko iyo radio irampemba ku kwezi amatora akurikira turatumiye abaririmbyi bose kwitabira ibikorwa byunguka emwe reka ndakivuge niyeruye cyane nitonze yego je nk'umurundi wiyemera ntegereza gutora kandi ntegereza kujya aya matora ntegereza kujyamwo iki gikumu ntegereza kugishira ku ikarata yo gutora ata muntu numwe ndinze kwinga ngo je ngo ndakwinginga bituga oya no kuko ninatora umutima wanje wumva ushaka agatsindwa bagaca bantwara nabi nzotangura kuvugira mu ntamatama ngo bariko bantwara nabi kandi mu gutabigizemo uruhara bwana Kivodo turagushimiye cyane reka ndabashimire cyane nizere ko nurundi munsi tugukeneye nuko ndabashimire cyane murabo kandi ngaje nongera nibutsa abantu ko uyu muntu afite amateka mu muziki w'u Burundi uyarasoye ba Fizo yarasoye ba Satbi yarasoye abaririmvyi bose mu Burundi bace uni mutama ndabakunda cyane bavukanyi bari kudatwara mikare de music eba ntavyo nomenya bari kutitoza kwa ntavyo nomenya ivyo kwituza n'ibindi bibazo ariko reka tubireke tuzobebaza abandi bantu ariko ndakubwisha ukuri ndabisubiyemwo muririmbyi ugitinya ko bazo kuvuga nturamenya ivyo urimo kandi bye bye muri sawa baraminiende asante sana sawa